Reka ntangure ndamutsa buri muntu wese mu kibanza ciwe mvuga ati mwakeye canke mwiriwe bivanye n'aho aherereye. Nkuko vyama ni top 10 mushikirizwa n'urubuga Stein TV Worldwide mubifashijwemo na Stein Presenter, umwe mu basanzwe bakorera urwo rubuga rwa Stein TV Worldwide. Twari tumaze iminsi turiko turavugira cane mu muziki ariko n'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi urakenewe abavugizi, na cane cane yuko ari ligi ubona yuko riri hasi cane mu marigi mato mato atarashobora kumenyekana kw'isi. Primus League ntabamenyesha amakuru ifise bashobora kuba bayikurikiranira hagufi ngo bashobore kuza baramenyesha abene gihugu ibiba biriko birabandanya muri iyo Primus League, bashobore kubamenyesha imigwi ukuntu biriko iritwara, abakinyi ingene baba bariko barigenza mu ma pre-season abagiye atandukanye haba mu marigi abera mu gihugu canke yabera hanze y'igihugu. Burundi nico gihugu conyene kw'isi ushobora gutora umwene igihugu kamubaza equipe zitanu zikina Primus League zonyene akananirwa kuzimenya amazina. Uyu munsi rero nka Stein TV Worldwide twahisemo kuzama tubafasha kugira ngo tuze turakurikiranira hagufi ibijanye na Primus League, maze tubibashikiriza namwe mushobore gutahukirwa mbega imigwi yanyu yifashe gute. Top 10 rero nkuko twama tubikora uyu munsi twashoboye guhitamwo gubakorera top 10 y'imigwi 10 ya mbere mu gihugu cy'u Burundi uno mwaka wa 2023-2024 iyahejeje ihiganwa rya 2023-2024 iri mu bibanza 10 vya mbere. Umenya ati mbega imigwi 10 ikomeye muri no mwaka wa 2023-2024 ni yihe? Uno munsi rero nizo tugiye kubasomera kugira ngo mwicare mubizi. Turaza guhera rero ku mugwi w'10 tugarukire ku mugwi wa mbere, turabasomera umugwi twongera tubasomera n'amanota washoboye guheza ihiganwa ufise. Tutabarambiriye cyane rero reka tugende no mugwi w'10 duhereze ku mugwi washoboye gutwara Primus League uyu mwaka wa 2023-2024. Mu kibanza c'10 turashobora kuhasanga umugwi Amasipiri washoboye gukina inkino zose 30 ukaba wahejeje ihiganwa ufise amanota 33. Mu kibanza c'9 turahasanga umugwi wa Dynamic washoboye gukina inkino zose 30 ukaba wahejeje ihiganwa ufise amanota 36. Mu kibanza c'8 turahasanga umugwi wa Bumamuru FC washoboye gukina inkino zose 30 ukaba wahejeje ufise amanota 48. Mu kibanza c'7 turahasanga umugwi wa Olympic Star washoboye gukina inkino zose 30 ukaba wahejeje ihiganwa ufise amanota 45. Mu kibanza ca gatandatu turahasanga umugwi wa Messager Ngozi washoboye gukina inkino zose 30 ukaba wahejeje ihiganwa ufise amanota 52. Mu kibanza ca gatanu turahasanga umugwi wa Aigle Noir Sport Club wo mu ntara ya Makamba washoboye gukina inkino zose 30 ukaba wahejeje ihiganwa ufise amanota 53. Ca kane turahasanga umugwi wa Rukinzo FC washoboye gukina inkino zose 30 ukaba wahejeje ufise amanota 57. Mu kibanza ca gatatu turahasanga umugwi wa Musongati FC washoboye gukina inkino zose 30 ukaba wahejeje ufise amanota 60. Mu kibanza ca kabiri tuhasanga umugwi wa Flambeau Centre kuva mu ntara ya Gitega washoboye gukina izo nkino zose 30 ukaba wahejeje ufise amanota 69. Mu kibanza ca mbere turahasanga umugwi wa Vitaro FC washoboye kurangiza ihiganwa ufise amanota 72 ukaba washoboye kugira ubushobozi bwo kwitwarira ihiganwa rya Primus League 2023-2024 urusha amanota 3 gusa umugwi wa Flambeau Centre wari usanzwe ukwikira. Uku ni ku migwi 10 ya mbere mu gihugu cy'u Burundi mu migwi 16 isanzwe kina Primus League yashoboye guhagarara uyu mwaka wa 2023-2024. Mbega umugwi wawe n'uwahe? Wobafasha ikibanza ca kangahe? Bandanye mukurikirana n'urubuga rwacu wa Stein TV Worldwide mu gukora subscribe, like, comment, share n'ibindi, na cyane cyane mu kudutera intege kugira ngo muzame mwironkera vyinshi bigiye bitandukanye muri sport y'u Burundi. Turabakunda cyane.